ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu makuru ategekanye ikirere cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya 11 ntwarante umwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe imvura hacemwe n'ibihe vy'izuba ibururi mu ntara ya Burunga. Haritezwe kandi ikirere ciganjemwe ibicu imuramvya n'ikaruzi mu ntara ya Gitega hamwe n'Ingozi no mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera. Mu bindi bice bisigaye vy'igihugu hazokwaka izuba hacemwe n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni Imwaro ni Muramvya mu ntara ya Gitega aho ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri kuri °C 12. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoranga ubushuhe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri kuri °C 28. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:08 rirenge ku mugoroba igihe cy'isaha 12:16. Amakuru ategekanye ikirere cyo kuri wa gatatu ningahagarukiye muyategurirwa n'ikigo Ijebu. Belize Ngendakumana nije nabashikirije mwakoze kuyakurikira.